Abaye ni kaze mwebwe mwese mwahisemwo gukurikira ano makuru y'ikirundi akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yahaye umubonano kuri uno wa gatatu umuyobozi mwishikira mu Banki ya Afrika ijejwe iterambere ari kumwe n'userukira Banki ya Afrika ijejwe iterambere hano mu Burundi. Bimwe mu byo baganiriye hakaba harimo ivyerekeye imigambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi. Inka zine, impene 73 n'ingurube 30 nizo zatanzwe n'ishami rya ONU rijejwe iterambere PNID ku mashirahamwe y'abakenyezi b'igihanga. Reka tuje mwidonido. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yahaye umubonano kuri uyu wa gatatu umuyobozi mwishikira mu Banki ya Afrika ijejwe iterambere ari kumwe n'userukira Banki ya Afrika ijejwe iterambere hano mu Burundi. Bimwe mu byo baganiriye hakaba harimo ivyerekeye imigambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi, ibijanye no gufashanya hagati y'u Burundi n'abanyamitahe hamwe n'imigambi iriko irarangurwa niyo banki mu gisata co kugwiza umuyaga nkuba. Idonido na Moize nkuru nziza n'umuvugizi wa mbere wa leta y'u Burundi. Agarutse cyane ku gisata c'umuyaga nkuba aho iyo banke iri kwirafasha haba mu kugwiza umuyaga nkuba biciye mu ngomero nk'uko mubizi hariho n'ingomero ziriko zigeze hashimishije twavuga nka Jiji Murembwe. Hariho kandi igikorwa cyo gushikiriza umuyaga nkuba umaze kuboneka bene gihugu. Bagarutse kandi no ku gisata cyo gutwara abantu n'ibintu aho muzi neza yuko iyo banke ya Afrika ije y'iterambere imaze gufasha ibitari bike mu cyacu Burundi haba mu kubaka amabarabara eka haba mbere no ku nawo mugambi wo kubaka ry'abarabara ry'indaraye. Bagarutse kandi no ku gisata c'uburimyi aho rero cyane bagaruka mu guhingura umwimbo uvuye muri ubwo burimyi. Babandanije n'igisata c'imibano aho muzi neza yuko iyo banke isanzwe ishikira uburundi haba mu gufasha ugwaruka ruteye imbere muri aziko n'igihugu giteye imbere. Yamyeshe kandi ko yarazanywe no kugira ngo amenye imigambi mikuru y'igihugu cacu Burundi cyo bitare priorité du pays. Ati ndabona ko mufise imbono mufise vision ariko tugomba tumenye natwe muravye ivyo dusanzwe dufasha aho twokongereza inguvu kugira tubane dushigikira igihugu c'u Burundi. Nyakubahwa mushikanganje wa mbere yakengurutse arakenguruka uyo mubonano. Nyakubahwa mushikanganje wa mbere yashimye kandi avuga ko muri bisata iyi banki isanzwe ifasha mu Burundi biri mu bisata leta yashize imbere, ariko kuri ivyo rero ahanini yongeye ko igisata cyo gucukura ubutare ko ari igisata Burundi cyashize imbere kugira ngo giheze gikeneye n'abanyamitahe kugira gitere imbere. Aragaruka no muri byo guhingura aba ivyimburwa areba ibivuye mu burimyi industrie agroalimentaire. Izo ndongozi zibiri kandi zagarutse cyane kuco gufashanya hagati y'u Burundi n'abanyamitahe ivyo bita les contrats partenariat public et privé aho bose bagarutse bemeza ko abanyamitahe bafashe igihugu mu gutera imbere kandi ko na leta y'u Burundi muri abo abatari bake bakorana, ariko kandi ko n'ubu uye imiryango yuguruye ko bahezera bakagirana amasezerano amwe atuma bose bunguka. Naho rero iyo banki yavuze ko naho nyene yiteguye gushigikira abanyamitahe bigenga boza gufasha muri ibi bikorwa muri bisata leta y'u Burundi yashize imbere kugira ngo ya mbono u Burundi by'ukuri buyishikeko.
Abarongoye ibisata bitandukanye vya leta mu makomine n'ubuyobozi bw'intara ya Butanyerera batanguye inama y'iminsi 2 yatunganijwe n'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere icegera c'umuyobozi mwishikira Frederic Nimubona akaba yamenyesheje ko intumbero y'iyo nama ari ukugira bamenye amategeko n'amabwirizwa bisunga mu mirimo bajejwe n'ingene batanga ivyegeranyo bijanye n'iyo mirimo. Intumwa ya televiziyo aho Ibutanyerera ni Prosper Bizimana. Abahinga n'abarongoye ibisata bitandukanye mu ntara n'amakomine yo muri Butanyerera bitavye iyo nama yo kuvugana ku nteguro y'imirimo ibera mu ntara n'amakomine yisunga uburyo bwa leta. Icegera c'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganje wa mbere akaba yaberetse ko n'ivyo mu bijanye n'ubuhinga bakukira ubushikiranganje baserukira, ariko kandi ko mu bijanye n'uburongozi batwarirwa mu ntara no mu makomine, kandi ko mu gutanga ivyegeranyo atacegeranyo na kimwe gishobora gushika mu bushikiranganje buramatari atakizi. Ivyo kandi abakorera mu makomine kandi bategerezwa kwisunga iyo ngendo. Icegera c'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganje wa mbere akabamenyesha ko intumbero y'iyo nama ari ukugira bamenye rero amategeko bisunga mu bikorwa vyabo vya misi yose n'ingene boshobora gutanga ivyegeranyo vy'imirimo baba baranguye. Ni vyiza yuko mutanga icegeranyo ku mwanya kuko namwe kirabafasha kuraba aho muteye, kirabafasha kubona icabagoye, kirabafasha kubona ivyo mwakoze neza, mukabona kuguma ku murongo ku murindi muriko. Dushatse ko tuvyibukanya tukavyigishanya kuko haraho bikunda kugora. Murazi yuko kenshi dukunda kubahamagara tubara tuti duhikicegeranye iki tugasanga hariho nk'utuntu tutameze neza. Vyoba vyiza rero yuko dushitse ngaha dutangura kubereka ngena mu bitegura, ngena mu bishira mu ngiro, n'ingena mu vyandika ivyo vyegeranyo byose bikenewe. Amwe rero mu mategeko abo bakozi bakorera mu ntara n'amakomine yo muri Butanyerera bategezwa kwisunga ngo hariho ibwirizwa rigenga imirimo n'itunganywa ry'ubuyobozi bw'intara, ibwirizwa risubiramwo ubuyobozi bw'intara, ibwirizwa rigenga imirimo n'itunganywa ry'ubushikiranganje, umugambi w'igihugu w'iterambere ryo kuva umwaka wa 2018 gushika umwaka wa 2027 hamwe rero n'ayandi mategeko. Ivyo vyose ariko bitezwa kwisunga yambona kazoza y'igihugu Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere umwaka wa 2060. Inama nk'iyo yatunganijwe no mu ntara ya Buhumuza. Idonido na Eliane Manirambona. Iyo nama yatunganijwe n'urwego rw'umushikiranganje wa mbere ari nago rujeje kugenzura no gukurikirana ibikorwa vya leta. Ikaba yahuje abaherutse kugenwa mu mabanga yo guserukira ubushikiranganje n'ibisata bitandukanye vya leta mu ntara ya Buhumuza ndetse no mu makomine agize iyo ntara. Akaba ari mu ntumbero yo kwegereza intwaro abene gihugu hisunzwe intunganyo nshasha y'uburere, hisunzwe kandi n'imbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 giteye imbere 2060 nkuko vyashikirijwe n'umupfasoni Janine Niyukuri, umukuru w'igisata kijeje gutunganya imigambi y'igihugu no gukurikirana ishigwa mu ngiro ryayo mu biro vy'umushikiranganje wa mbere. Iyo nama igamije kwibutsa abo bagiye guserukira ubushikiranganje n'ibisata bitandukanye vya leta ibikorwa bajejwe no kubaha intumbero y'ukugene bazobikora ndetse rero nuko bagiye gukorana. Ni hugurwa rigamije yuko twibutse abazokora ibi bikorwa mbega intumbero ni yahe. Hariho vision y'igihugu 2040-2060. Vyabaye ngombwa rero yuko tubahamagara kugira ngo bahejeje kumenyana babone mbega bahamagariwe gukora iki, hanyuma babwirizwa gukorana gute. Ahanini ni muri iyo ntumbero twatunganije kino gikorwa. Umuyobozi mukuru mu biro vya buramatari w'intara ya Buhumuza arashima ko ubu ibikorwa muri iyo ntara bigiye kugenda neza kuko bahawe intumbero y'imirimo bajejwe. Igikorwa twaba tukirindiranye gishika kuko byari mu byari ko bituma ibikorwa turangura mu rwego rw'intara bitagenda neza. Tugira rero tuje ku kivi kugira ngo
aho twatakaje umwanya twarihe mu kwiruka. Iyo nama rero iri kwibera ku mugwa mukuru w'intara ya Buhumuza ikazomara imisi 2. Mu makuru ajanye n'ubutungane mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abene gihugu ku munsi wa kabiri umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutungane Alfred Ahingejeje yaratanguje ibikorwa vya sentare y'intango ya Ruzo iri muri komine Butihinda mu ntara ya Buhumuza aho yahamagariye abacamanza bazokorera muri yo sentare kuzokora bisunze akarangamutima k'umwuga wabo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Karime Nkeshimana. Iyo sentare y'intango ya Ruzo yatanguje icese ibikorwa vyayo ije gupfunyiriza urugendo abene gihugu bitura ubutungane mu gihe ngo bahora baja kwitura ubutungane ahari sentare igiteranyi nkuko vyashikirijwe na buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere. Umushikiranganje w'ubutungane agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira Alfred Ahingejeje ari kumwe n'umukuru wa sentare ntayinyuzwa Gamaliel Nkurunziza hamwe n'izindi ndongozi mu bushikiranganje bw'ubutungane bagendeye ibisata bitandukanye bigize iyo sentare. Alfred Ahingejeje mu ijambo ryiwe yahamagariye abene gihugu kugira ingendo yo gushira aho intahe ishize. Ariko ico twifuza nuko abene gihugu mwo kwiga ingendo yo gushiraho intahe ishize, abantu bashaka kuguma baburana imanza mbere usanga nabone zibatwara uburyo kuko barahagarika ubuzi bwabo. Umuntu mu gihe yumva yuko adafise ukuri ashire aho intahe ishitse. Nawe Gamaliel Nkurunziza umukuru wa sentare ntayinyuzwa yahamagariye abo bacamanza bagiye gukorera muri yo sentare kudakamisha intahe. Aba bacamanza n'umukuru wa sentare bashikirizwa ngaha tubasaba kugendera ubutungane, kugendera ubuntu, bakagendera kanagamutima. Twarabonye ko hariho aho usanga abarongoye amasentare nabo bitwara nabi, abacamanza bitwara nabi bakakamisha intahe, abene igihugu bakaba aribo bahurira n'ibibazo. Rero abashasha tubazaniye tubasaba ko batunganiriza atakibarinze kubasaba, tubasaba ko batunganiriza batabatsinde Ruzo, tubasaba ko batunganiriza atawanje bangura, ibikorwa byabo bibe ibibakomeza mu iterambere murimo. Igihe tuzosanga abarongoye amasentare bariko baraburabuza abene igihugu hazofatwa ingingo ziboneka, tugasaba ko abene igihugu muri ngaha igihe muzobona kanenge ku mucamanza murafite ingene mwamubitanga muze muratubwira kugira twame hafi. Mwomenya ko iyo sentare y'intango ya Ruzo ariyo ya mbere y'intango yo muri zone itanguye ibikorwa inyuma yaho umukuru w'igihugu asohoreye itegeko ritunganya gushasha ivyerekeye amasentare n'amaparake mu gihugu. Buramatari w'intara Gitega Liboire Bigirimana aragabisha abadandaza n'abaguzi badashaka kubahiriza amategeko yo gukoresha imashini zisohora impapuro ndanga buguzi zitangwa n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR. Hari kuri uno wa gatatu mwisekeza bazindutsemwo ryo kugenzura ingene amatagisi atangwa haba kubidandazwa canke kungendeshwa. Diodone Ndacayisaba. Ivyo bikorwa vyazindutse bikorwa n'abakozi b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR bari kumwe n'abajejwe intwaro mu ntara ya Gitega hamwe n'abajejwe umutekano. Cari cyo gusuzuma ko ubumashini bwatanzwe n'ikigo OBR bwo gusohora impapuro ndangabuguzi buriko bukoreshwa, ko imodoka zipakira ibidandazwa vyarishe muri OBR no gusuzuma ko ibiri ku rupapuro nyemezabuguzi biba bihuye n'ibidandazwa nuko imodoka ziba zararishe ikori ryo gukingira ibidukikije. Aha buramatari w'intara ya Gitega Liboire Bigirimana yararongoye ico gikorwa akaba avuga ko basanze abadandaza n'abaranguzi bakoresha amanyanga ivyo bandika ku rupapuro nyemeza buguzi tanga bidahuye bidandazwa hamwe n'abatanga urupapuro rw'inyemeza buguzi rutarigo. Twasanze hariho ibihushane cyane aho usanga umuntu kuri facture yanditse yuko yazanye ipantaro imwe akaba yigiguze igiciro kiniki mugabo aho kuba ipantaro imwe ugaca usanga ni ipantaro nk'icumi. Twabonye nk'akarorero aho umuntu yavuze ati
ipantaro imwe nayiguze 6,400 muga turavye iyo yisi ipantaro imwe tugaca dusanga ni ipantaro 10 yemeza yuko yaziguze 6,400. Urumva yuko hari kinogo kinini hagati y'ivyanditse kuri facture nibiri mu modoka ya pakiye. Buramatari w'intara ya Gitega akaba agabisha uwo wese azofatwa ari muri ayo makosa yaba umudandaza canke umuguzi azohanwa hisunzwe amategeko. Akamo tugatera umugurisha n'umuguzi kuko waba wewe wanse gukoresha ako kamashini na wewe wemeye ugahabwa facture idaciye mu kamashini, amategeko arategekanya neza ingene wewe wagurishije watanze facture itariyo uhanwa, na wewe waguze uri umuguzi ingene wemeye gutora facture atariyo uhanwa. Rero akamono batera nuko bokumva yuko burya OBR iri kivuga iti koresha ubumashini, we wamuguziwe rondera facture iciye mu kamashini. Bandanya avuga ko ari sekeza bagiye kubandanya kugira ngo ikigo OBR cegeranye amafaranga yahora agica mu myanya y'intoke. Mu makuru wajanye n'amagara y'abantu mu gihe hari kiza cadutse muri komine Mpanda intara ya Bujumbura hamwe n'ikiza ca kolera cibonekeza muri kino gihe, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatunganije inama kubegwa bose n'igisata co kugwanya ibiza nabo basanzwe bafashanya mu kubungabunga amagara y'abantu kugira ngo barabire hamwe ibikenewe vyihuta n'icokogwa mu ntumbero yo gutuza ivyo biza. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana yamenyesheje ko ico kiza cibonekeje mu gihe hari ikindi kiza cakorera. Leta y'u Burundi ikaba iri kiragerageza gukoresha uburyo bushoboka kugira ngo ico kiza kiri muri komine Mpanda kimenyekane neza maze kizotuzwe. Kuva itariki imwe y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka gushika ryandwi ndamukiza abagwayi bagera ku 708 nibo bamaze kwandura ingwara ya kolera, 2 akaba aribo bamaze guhitanwa n'iyo ngwara. Fondation Bonne Action umugira neza ikaba ariyo waronkeje ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ibitenge bizoronswa abagwayi bakorera bagera ku 150 kugira ngo barushirizeho kugira isuku. Turabandanya n'amakuru twabateguriye kuri wa gatatu. Umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru yagendeye ibimenyesha amakuru ndongozi na radio Voix d'Espoir akaba yari yagiye kwirabira ingene ivyo bimenyesha amakuru bikora no kumenya intambamyi bafise kugira ngo bazitorere umuti narirya ivyo bimenyesha amakuru bifasha mu gushikana ubutumwa bwiza tudasize inyuma guhimiriza abanyagihugu mu bijanye n'iterambere. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNID ryaratanze ku munsi wa kabiri ibitungwa n'ibikoresho vyo mu ndimo ku mashirahamwe y'abakenyezi y'Igihanga muri komine Mpanda ni Buganda muri komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura. Bikaba vyatanzwe mu mugambi wo gufasha abakenyezi baba ku mipaka kwiteza imbere. Ni nkuru ya Nadia Ndayizeye. Ivyo bitungwa vyatanzwe bigizwe n'inka, impene, ingurube hamwe n'ibikoresho byo mu ndimo nk'amasuka, amamashini yo kuvomera, ayo gupompa imiti, imbuto z'umuceri n'ibindi bikoresho ayo mashira hamwe akenera. Muri zone Gihanga hakaba haronkejwe iyo ngabire amashira hamwe 9 asanzwe yigishwa muri uwo mugambi n'ishira hamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga AFHB Levaillante. Nayo muri zone Buganda iyo ngabire yaronkejwe imigwi ishika 43 y'abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe isanzwe yigishwa muri uwo mugambi n'ishira hamwe Creope Jeune. Mu nyigisho uwo mugambi wa PNUD waronkeje ayo mashira hamwe y'abakenyezi biciye muri Creope Jeune na AFHB Levaillante
zari zishingiye ku kungene baziganya bakaguranana mu vyo kwiteza imbere uko amabanki n'amashirahamwe mato mato kuguranana microfinance akora gukinga amabi afatiye ku gitsina n'ibindi. Uwo mugambi ukaba warafashije mu kubakotera imirima no kwigisha ivyo kubana neza mu kibano nk'uko Adelin Christian Datimana aserukira imwe mu mashirahamwe yigishije abo bakenyezi abimenyesha. Twaratanze imbuto z'imboga ku buryo bw'uko umunywanyi wese yagize akarima k'igikoni gutyo babanza barijukira gufungura imboga ari nako gufungura neza. Hanyuma rero twarabakoteye imirima ku mugwi wabagiye hamwe bamwe bagahitamo gurima umuceri uba bariko bararima umuceri uri kurera twaciye tubaha imbuto nazo baratera kandi tumaze kubigisha ibijyanye no gukinga amabi afatiye ku gitsina twaranigishije ku bijyanye n'ubugabo bubereye aho twafashe icyo twita masculinité positive dufata abagabo bubakanye n'aba bagore baba beneficiaire nabo turabigisha uburyo bw'uko ari abagabo baciye bifatira ingingo yo kubaka izabo biciye mu mategeko kubera ngaha anye abantu bubaka biciye mu mategeko si benshi. Abo bakenyezi baronkejwe iyo ngabire barashimira uwo mugambi wa PNUD uriko urabafasha kugwanya ubukene. Turagiye kuronka karusho, turagiye kunwa amata, turagiye kuronka umwavu w'ikirundi kuri ibitungwa duhawe uno munsi. Turarosa imbuto kandi n'ubwa mbere twayironkejwe bari twararimye umuceri uri hafi yo kwera uri kura sokorora udombaga dusokorora yego none ubu kandi baraturonkeje yindi ku yindi se zigira kabiri tuzokongera twiyungunganye muri kagatahe baduha kagaceri twarima tumaze kwimbura twongere tugirente turonderemo ahandi ho gusubiza imbuto baduhaye. Abarongoye ayo mazone ya Gihanga na Buganda barashima iyo ngabire bagasaba abo bakenyezi bayironkejwe kuyikoresha ivyo yagenewe. Saba bene gihugu ntagire umuntu bazo ifumbere acegenda kugurisha kuko uyu n'umugambi nabagariko barafasha ariko mwumvise ko bakorana n'iki n'intwaro wewe tukagufata rero wagurishije ifumbere cyane tukagufata wagurishije igitungwa ntuzovuge ngo mu ntwaro ngo twagufashe nabi. Tubamenyeshe ko uwo mugambi wa PNUD wo gufasha abakenyezi kwiteza imbere washizwe mu ngiro ku buryo bwatanzwe n'igihugu c'Ubufaransa. Mu makuru ajanye n'umutekano kuri ro wa gatatu w'igipolisi cy'u Burundi cerekanye imigwi y'abasoma itandukanye ikora ubwisha bwo kwiba imiduga bakoresheje imfunguruzo za magendo canke bakoresheje ugwenge mu guhendahenda abantu ngo bagiye kubatondera ku bitoro bagaca baziba. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo umutekano agasaba abantu kurikanura arongera kandi akagabisha n'abasanzwe bakora imiduga kuko barimwo mu bafasha muri ubwo bubisha haba mu gucurisha imfunguruzo za magendo canke uhindura irangi n'imparati z'imiduga ngo ziyoberane. Nimo mukurikire ari kugenekerezo rya mbere y'ukwezi kwa Kwandamukiza aho muri quartier asiatique abasuma babiri umwe yitwa Shimimana Hassan wa kabiri yitwa Nzimenya Emile bagiye kwiba imodoka Toyota Probox ifise imparati J 9352 A mu kuyiba rero bakoresheje imfunguruzo z'incurano za magendo baca baragenda barayugurura baca barayitwara bamaze kwitwara mu mwanya mutoyi gusa uyu mwene kwibwaci yatabaza rwo rw'inyamiramabi itariki zibiri umva haciye umunsi umwe gusa hanyuma inyamiramabi ziraja ku kivi zirakora amatohoza zikoresheje ubuhinga bwazo uburyo itariki zitatu zari zimaze gufata iyi modoka na bene kuyiba uyifata ariko iza iri mu kibanza basanzwe bakoreramwo amamodoka mu Buyenzi aho bari bamaze no kuyihindura n'irangi. Ibi rero byo kwiba mu mamodoka canke kwiba amamodoka nyene bakoresheje imfunguruzo za magendo z'inyiganano bireze ubu muri iyi minsi abantu benshi baribwa kandi imodoka zabo bazihagaritse ahantu bazugaye neza bazugaye neza ugasha usanga haraje abantu bakoresha imfunguruzo za magendo barayuguruye baratwayemwe ibintu biriyo. Aha rero abantu kubasaba kwiyubara cyane kuko
igipolisi bagize iminsi baronka abantu benshi bibwa muri buno ubundi busuma ubwo bwakozwe ku modoka hari igenekerezo ya 30 ntwarante uyu mwaka nyene aho imiduga yari itonze kuri bijya bibanza banyoshereza mu gitoro bita station dorsale umuduga izi miduga akunze kwita Lactis ifise imparati ya G 25-22 A nawe nyene wibwe muri ubwo buryo wibwa nawe nyene n'abantu babiri witwa Niyonzima Jafet hamwe n'undi yitwa Ndagijimana Alexis. Uwo muduga ukaba wari wagiye gutondera igitoro kuri ico kibanza ujanywe n'uwitwa Ndikuriyo Jankeni, ariko mwene umuduga ni Nshimirimana Diane. Ubu nawo ukungene bawivye hajya bakunze gutondera igitoro, hari abantu baza bakigira abakomisiyoneri bakakubwira ngo we kubera ata mwanya ufise wo gutonda muremure, twe turafise umwanya, zana iyo modoka tugende kugutondera tukunyweshereze uduha amafaranga 100 canke yarenga, turaza guca tukuzana umuduga wanyu. Hari n'abakubwira bati we yiduhe turazina n'abajya batanga igitoro, twe tuca tugenda imbere kugira ngo dushikirwe hanyuma ushobora kugitoro n'indoka. Aba rero bamaze kuyinjiramo baciye bayitwara baca bagenda kuyigurisha. Hanyuma rero umuntu bagiye kuyigurisha abintore aca basanga ni imodoka ikiri nshasha, mugabo batangura kumwaka miliyoni 10. Arambwira ati imodoka ni nk'iyindi yo mugurisha miliyoni 10. Niba yaciye ajya kara Nyamiramabi maze baca barafata bano basuma. Ubundi butumwa twashaka gutanga dufatiye kuri ibi byabaye ukugabisha cyane abantu bafise ibibanza bakorera mu izi modoka. Turavye nk'umwanya kumwe bari bamaze kuyihindura n'irangi umunsi umwe gusa, biraboneka neza yuko aba bantu nabo nyene bakora ivy'imodoka bashobora kuba bafise uruhara, ugasanga baba bizinanyemo n'abo basuma. Pierre Nkurikiye yerekanye kandi abapolisi 5, umwe akaba yarahunze kuko bari 6 igihe biba imiliyoni 15 umwene gihugu bakoresheje ububasha bahabwa n'akazi k'igipolisi bakora mu kumufata bakamubesha ko batumwe n'igipolisi kijejwe igendereza SNR. N'umubu ni mu mukurikira. Igenekerezo rya mbere ndamukiza uyu mwaka nyene w'2026 harabaye ubusuma bw'imiliyoni zishika kuri 15 z'amarundi bwakozwe n'abapolisi. Akagwi k'abapolisi bashika kuri 6 bitwa Premier Sergent de Police Manirambona Pascal, APD Ndayizeye Jean-Marie, Caporal de Police Chef Miburo Jack, Caporal de Police Chef Daruzani Emeritus, AP2 Irutingabo Clovis hamwe na AP2 Aishakiye Pacifique, ariko wewe yaciye atemaguza rero, ariko aba bandi 5 barafashwe ubu abadoje kwere muti rero bivye gute kumwe babigenjeje nakagwi kari gasanzwe mbere ibi katabikoze rimwe. Turavya amatoza yerekana kuri ibi vyabaye kumwe babigenjeje kuri yo tariki ndababariye. Aba bantu baritoye bamwe bambaye mbere n'impuzu z'igipolisi, abandi bambaye impuzu z'icivil, bari 6 baragenda Kamenge nga mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Mirango ku rugo umuntu yitwa Nyandwi Gerard. Barashika nk'abagiye nyene ku kazi abapolisi, barimo abapolisi bambaye n'impuzu z'igipolisi, bafise n'imodoka y'igipolisi kandi size n'amabara y'igipolisi.
barashika baradodora kuko rugo barinjira bashobora bwira serugo uyu duheje kubabwira bati wewe ingo tugende barakudutuza bamuriza imodoka bamushwaye muyiwe bashabajamwo baherekeza niyo modoka y'igipolisi bati barakudutuza bamushikanye mu gisagara bacamubwira ati wewe uronderwa n'urwego rw'ugendereza ati kandi kuko twumvise ibintu wagiriza barakwica bati rero utazanye amafaranga miliyoni 200 z'amarundi kugira ngo duce tugenda tubabwire ko twakubuze ucucika wewe turagushikanayo kandi barakwica umugabo niho yababwira ko atamafaranga afise arabwira ko afise 500 gusa baranka ko afise miliyoni baranka barabwira ati ubwo bariko baradutelefona bace baranamufotora bati ahubwo iyi foto twamaze kuyirungikira badutumye bati ahubwo utevye tujya tumunyaruka umugabo niwe acatabaza arondera abagenzi baramwegeraniza amafaranga gushika bakwiza izo miliyoni 15 z'amarundi arazibahereza baca baragenda bati rero turagiye kubabwira yuko twaje kurondera mu gatwa urwego rw'inyamirama y'urujejwe amatohoza rwahavuye rusha ruronka ayo makuru rusha ruratanguza amatohoza rusha rurafata uyu mugwi w'aba bantu w'abapolisi bose kiretse uyu umwe yaciye acika cariruka ubu ntarafata aha rero ubutumwa twotanga dufatiye kuri ibi byabaye ubwa mbere na mbere hoho nubwo kwitandukanya n'abapolisi bagiye mu bukozi bw'ikibi mu kirundi baravuga ngo umujyambwa abumwe agatukisha umuryango baritukishije ntibatukisha umuryango w'urwego rw'inyamiramabi ari naco gituma mubona yuko amadosiye yabo yaheze baca barungikira ubutungane kandi tugasaba yuko ubutungane buca bukora akazi kabwo bukabahana bwisunze amategeko twagomba kandi duhoze n'umuryango wa hariya Nyabihanga mu ntara ya Gitega ngira mwarakurikiranye amakuru ko hariho umupolisi nawe nyene yihayiba akarasa umwe muri bajya banyonga amapikipiki batwara abantu babarindije amafaranga iriya ngendo urwego rw'inyamiramabi rurayiteye ivyatsi bari abantu nta numwe yigeze co kimwe n'aba nyene aba basuma nta numwe yigeze abatuma mu babarongoye nta rwego rwigeze rubatuma kuja gukora ivyaha nk'ibi ni ivyaha bakoze ugatwe kabo ari naco gituma baca babihanira aha rero turahojeje umuryango wabuze twonga tunabumenyesha ko iyo nkozi y'ikibi yaciye ifatwa ko iriko irakorerwa dosiye kugira ngo co kimwe n'aba bagirizwa buno bubisha biyitirira inzego bace barungikirwa ubutungane kugira ngo nabwo buce busoma amategeko ubahane bwivuye inyuma. Ni kuri iyo nkuru ijanye n'ubugizi bwa nabi turangirije ko ano makuru mubandanye mukurikira ibiganiro televiziyo y'igihugu ibashikiriza.